Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi. Izina ni Feliciano Bankunguka, ikiganiro ni Nyibutsa Akaranga. Tuje kuganira igice kigira kabiri c'iki giterwa bita uruyuzi. Ubwa mbere twari twababwiye yuko iki giterwa bagitera mu gihe cici kugira ngo kizoshobore gutanga umwimbu. Iyo ugiteye mu gihe c'imvura gica kirandaranda gusa bakazokurako imisoma. Ubu naho tuze ku kamaro kaco. Aya mababi aza bayita imisoma, bavuga ngo ni imisomasoma. Imisomasoma rero barayica bakayifungura, hama icamwa naco kiza baragifungura. Ikindi mu bijanye no kwina abana akaba ari agasusura neza, bakaba ariko binisha abana. Urumva bavuga ngo ndakwinisha igisomasoma, abagombye kuvuga ikindi ni uko icamwa caco ari wo mwungu barawufungura. Ni indya iryoshe. Mu mayarwa y'ikirundi uwo bahanura babona yuko ariko aritwara nabi, bashaka yuko yigenza neza kuko yari imico y'ikirundi, bamubwira bati urarya umwungu ureke ibamba. Urumva baba bagombye kumubwira yuko yocagura iciza, kuko bafata yuko umwungu ari ikintu kimeze neza cyo gufungura, ariko ibamba ni ubwoko bugomba kumera nk'imyungu butaribwa, birura cane. Nuko mu mico y'ikirundi rero twababwiye yuko inzuzi zaterwa ku mugoroba. Ivyo muravyibuka mu kiganiro giheruka. Hariho n'iyindi migigwa yakorwa bakoresheje imyungu nk'iyimaze guterwa, ivyo bita ibivuza. Ubwoko bw'imyungu rero buri kwishi. Hariyo bita imidege, hariyo bita ibihwanya n'iyindi. None rero bakunzi b'imico n'akaranga vy'Uburundi, reka iki kiganiro tukigarukirize ngaha. Tuzosubire guhurira mu biganiro bizokurikira kuri wa muhora nyene Nyibutsa Akaranga TV. Si ukuvuga yuko ibijanye n'uru ruyuzi bigarukiye ngaha, muzobibona mu bindi bice bikurikira, kuko igikorwa caramaze gutangura ntikigiye guhagarara. Tubasaba yuko umwe wese rero yobandanya aterera kuco ashoboye kugira ngo iki gikorwa co kumenyekanisha imico n'akaranga vy'Uburundi kibandanye gitera imbere. Ndabasezeye mwese mvuga nti tugire amahoro, mugire amahoro aho muri hose.